Salut les amis, bakuru banje, abamama banje, abavyeyi banje, basaza banje, inshuti, imiryango. Ndabaramukije cyane aho muri mwese abavandimwe, abantu dukundana, mukunda ibikorwa byacu natwe tukabakunda, tukama tubahereza ibikorwa buri munsi. Igitondo ciza bitewe n'umuntu wese aho ari kano kanya, sasta nziza cyangwa umugoroba mwiza, ndabaramukije rero. Ni Arvera kuri micro. Uno musi ngoma presente ngegi rya nyuma. Sinzongera kumupresenta kiretse aba yatakiri kameramani wanje. Ni kameramani ngege niwe tuzokoma dukorana ibihe byose muri Sandi Moja TV. Hanyuma nizere ko weekend yagenze neza, abantu mwararyohewe, abahuye n'ibibazo nabo mwihangane mwijuru nagutebeje kuvuga. Ari umuntu ngaha ku munwa yumva byanse. Ya, nizere ko weekend yaragenze neza. Abantu mwagize ibibazo nabo mwihangane, murabizi yuko buracabuka cyane yandi kandi ni kwisimera niko twayisanze isi ibibazo n'umunezero. Ndi kumwe n'umumama nari nkumbuye cyane, muramubona ngaha, umumama mwiza. Mbere yuko ndamuhango yidondore, kubera ko ntidondora jewe, yidondora abantu muriko munadukurikirana kuri Sandi Moja TV. Reka ndamurate, ndamuzi ko ari umumama agira inzigo nyinshi n'umufuhe mwinshi, umugabo bigahera n'ingoga. Mu majambo make ni mwiza, rimwe na rimwe nubwo bishika kagacamo kaba umwana mubi. Ndakuramugije cyane. Amahoro. Urameze neza? Yego ndashima. Nza nabona umuntu yemera akabi akavuga ati nukuri ndemeye akabi, naho utaronga ukemera akabi. Uko ni ugeze harira ibintu ndakuvuze ko. Oya. Urabizi neza ko ari. Mana sindiko ndaharira kwera. Sindiko ndaharira ibyo uravuga. Aha. Inzigo yurabizi ko yifise. Inzigo singira. We wavuze neza yuko ndagerageza kugira inzigo buhoro buhoro, mugabo nkingumamo bica bihera. Kandi ibyo uvuze nibyo. Ariko muri we rimwe na rimwe barabishika inzigo kayiye. Reka ndakwakire kuri kamera za Sandi Moja TV, widondore abantu bariko baradukurikirana bamenye ninde tuko turaganira. Jewe ndakoze kuri mama muganga. Nanje niryo zina ndakoze ko. Nigire ngo hari rindizi, uratwidondora amajambo make. Mama muganga ninde mu mazina yiswe n'abavyeyi, akazira mama muganga kavuye hehe? Karibu. Jewe nukuri Alvera navuga ngo mama muganga ni ritazirana. Mugabo imbere ya byose ndabaramukije mwese. Alvera yansamaje sinaronse ngene ndabaramutsa. Oya umva reka ndagusaba ikintu kimwe, reka umfashe undamukiriza abantu mu gifaransa. Umfashe undamukiriza abantu mu gifaransa ucu bidondora mu gifaransa. Mana yanje Alvera jari ko arampa ikibazo kigoye. Yarize uyu muntu ndamuzi muri kimwe n'umuganga. Numuganga novanga umuganga aba yaragize amahirwe yo kubasi kurangiza n'imiburiburi. Sinzi ko yize university ariko amashuri 14 yaba yafise. Ndamukiriza abantu mu gifaransa, widondore no mu gifaransa. Bonjour à tous. Je réponds au nom d'Indayishimiye Daphrose. Et autre nom c'est Maman Muganga comme vient dire Alvera. Nahejeje. Ibyo ntibimaze. Alvera we. Komeza nturaza kwidondora. Umva nasavye mu gifaransa. Mama muganga yitwa iki? Akora iki mu buzima busanzwe? Akazi na mama muganga kavuye he? Yavukiye hehe? Aba hehe? Ivyo nivyo bintu ngomba umfashe ubivuge mu gifaransa. Alvera mu gifaransa bimfashe ndagusaba. Alvera ukeneye ko ndabikubwira mu gifaransa. Ndagusabe rero ikiganiro cyose tugikore mu gifaransa. Umanze unkorera ivyo nagusavye, ibindi byose turabikora hanyuma. Umviriza Alvera, utemeye ko ikiganiro tugikora mu gifaransa. Reka no kwidondora nawe widondoye mu Kirundi, reka nanje nidondore mu Kirundi nyene. Igifaransa naho tuzoca dukora ikiganiro cy'igifaransa undi munsi. Uransinze, ubwo uransebeje imbere y'abantu uko sinashaka kubaza mu gifaransa nanze ko. Mama muganga karibu cyane rero kuri Sandi Moja TV, ndakwakiriye kandi ndakunezerewe cyane. Ego urakoze cyane kunyakira. Mu bintu byinshi bikuranga urangwa no kuguma utwenga uryohewe buri munsi bitegwa niki? Yani umushinge n'intandaro y'ibyishimo byawe. Je igituma mubona imisi yose je nguma ntwenga nuko mba mfise amahoro ku mutima kandi mba nishimira akazi mbandimo. Niyo mpamvu mama mubona imisi yose mba ndiko ndatwenga kandi mfise umutima mwiza cyane. Niwo bufise umutima mubi ngo gumutwenga. Niwo twengera abantu vraiment. Inzigo yo ndabizi ko yifise n'ubanje cyane. Jenzigo. Oya je ntanzigo ngira kweri ntumbeshere Alvera. Ntumbeshere kabisa. Mama muganga niki kintu wakoze mu gitondo uno musi ukivyuka?
ugikanura ufunguriye amazi nkikanura icyambere nakoze nafukamye ndasenga Imana ndayishimira kubona yashoboye kumvyura muri iki gitondo. burya birashaka urugasenga Neza cyane je ndakunda gusenga Imana cyane. abantu benshi bakunde kugufata nk'umumama rimwe na rimwe bishika bikagamura rimwe na rimwe uragira umutima mubi mu bintu byinshi ukunda gukina kandi bakunda kuguha amasene yo gushwana rimwe na rimwe nibaze yuko no mu buzima busanzwe ko bari kumeza Oya tesikomeze je bakunda kumpa amasene yo gushwana kandi ndayashoboye cyane mugabo ivyo kuvuga ko je nshobora kugira ko ngira umutima mubi wapi. Mama Muganga ni umuntu akunda kuvuga amajambo menshi iyo ari mu bantu icyo rakizi nukuri ndavuga menshi je sinoba harira mvuga menshi kabisa. Icyo rero kikanira kukubaza mu ishuri byo biragaragara ko waraderanja cyane ahubwo mu ndero watahana amanota angana mu ndero je nabo wa mbere je amanota yose mu ndero nataha ndayafise kuko je muri make sinakunda kuderanja gusa umwigisha ariko arigisha naramukurikirana cyane nkagira ibibazo byinshi ugasanga bya bibazo byanje biriko biramusamaza n'umwanya wo kutwigisha wasanga kenshi utaye kubera naramubaza ibibazo kugira ikintu akinsigurire ndagitahure neza sintahe ntabitahure. Umwaka wayebegwa mu ishuri byari byagenze je sinigeze nobegwa. Birete yo mu mwaka wawe w'icenda umwaka urangiye wari wabaye wa kangahe? Umwaka w'icenda nari nabaye wa gatatu. Alvera ntakubeshe je urabona primaire yose yaheze mva mu mayinite kuva kuwa mbere gushika kuwa gatatu sinarenza maze kuja muri secondaire nahonye gushika kuwa gatanu. Mama Muganga yabarize university? Oya sinagize amahirwe yo kwiga university. Kimwe mu byakubujije kwiga university ko bari kubera ko wari wumva ushaka kuja kubaka cyane cyangwa Ashicambere nico kubaka narifuza kubibuka nari nshushe gose mbere imanite nagiye kuyiheza ndi ku mugabo. Wagiye kubaka ofisi imyaka ingahe? Reka Ruvera sha reka kwiyamamaza Ruvera. No ahubwo ndombonye ikintu maze ko kubaza mbere yuko tuganira n'ibindi urashobora ko kimbarira wagiye kubaka ofisi imyaka ingahe? Alvera nibisanzwe warubatse none ubu hari ico wabaye kuri kimutinya kubivuga reka nibanga ko n'ibintu nawe nyene ubyumvise 12 sino urazi gituma ntobivuga kuko je malheureusement natanguriye ku mwana w'umukobwa hamwe novuga imyaka nagiye kubaka mfise n'uwo mukobwa wanje akacabijamo rumva nuba ndi mu ruhombo ariko arabizi arazi imyaka wagiye kubaka sinshobora kuno kubimubwira nibanga ryanje uno msi mama umukobwa ntazi imyaka ufise arayizi kano kanya afashe kageranya ti mama afise imyaka iyi nimba je mfise imyaka iyi ntashobora kugeranya kavuga ati kumbe mama yagiye kubaka afise imyaka jewe ndagerageza kuyimuhisha nahagerageza kuyumvira ndamubwira ati nukuri ibyo wiyumvira ko biri mugabo je nagiye nkutse. Ikintu wabonye mu kubaka cyo tumudashaka ko umukobwa wawe nawe aja kubaka akiri mutonye cyo bari ngiki ari cyo nahomvye ibintu byinshi cyane kuko nka jewe nk'abana presque nk'abana batatu nababyaye ndi ku mugabo kandi uri umuminere ndi umunyeshure uri no muminere urinda kuvuga urinda kubatse mu majambo make bubatse ufise imyaka 12. Oya ariko 16 reka ndaguhishuke nagiye mfise 16 na mariage mu kuyigira barinze kundondera indangamuntu ya manyanga. None Mama Muganga ikintu cyo guteye kuja kubaka ufise imyaka 16 baba bari baguteye inda umugabo wagiye kubakana byarashitse aragutera inda cyangwa ni kubera ko wewe ubwawe wari umushaka kuja kubaka gusa? Yaranteye inda hama tuca tubigira ibanga je n'umugabo wanje tuca twipresenta ku bavyeyi hama tuca twagira mariage mfise inda. Mama Muganga tuvugane twe babiri nibaza ko atondi umuntu ariko aratwumva abantu benshi ni wowe ubizanye abantu benshi bakunda kuvuga yuko umukobwa iyo ari bwo bwa mbere abikoze akiri isugi ngo bidashobora gukunda ko atambuka adashobora no kuva mu nzu nivyo wowe umunsi wa mbere ubikora byari bimeze Alvera wewe uri umukobwa nimba ukiri isugi nimba utari isugi kuntu ndakuraba umunsi ubikora warasohotse? Jewe ndi isugi. Uri isugi? Okay rero nimba ukiri isugi nawe uzovyirabira ko aha sinshobora kukwibira ibanga.
nyene basi nk'umukobwa yoba akiri isugi kano kanya naka kajambo mubarira mbo nomubwira ko yo kwihangana mugabo rero yobandanya yirinda kugira agumane ubusugi bwiwe. uba waricujije kutakaza ubusugi bwawe? Je sinicujije ko uwabunkuye ko niwe yaciye antwara, sinicujije, simeze nka wewe ngaho ndazi umaze kuba wa Alvera harira n'ubu ntanda gupima je ndi umuganga. Ego turaharira, ushaka duharire, ushaka niba utavyemera je nta n'umusore umwe ndabikora niba shaka duharire. Turaheze ikiganiro tuce tugenda muri consultation ndambara amaganda gupime. None agiye umukobwa ari vyereje mu mupima gute kwa muganga? Mviriza twe turabaganga ntitujeje kuvuga ivyo abantu ngo tubararazi ingene bapima. Ukeneye kubimenya uraza ndakurihira ishuri nawe wige paramedicale. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ko ngo mu Buyenzi cyangwa handi umukobwa aragenda nubwo yaba yarabikoze inshuro zingana gute cyangwa yarabaye maraya ngo ubusugi bakabumusubiza byo bari byo. Je ntabyo nzi kubera ntari umunyabuyenzi kandi ntarabikora. Ariko muraganira n'abagore bagenzi bawe nibisanzwe ibi ntitubimenya ngo nuko turi abanyabuyenzi, nanjye sindi umunyabuyenzi ariko turavyumva abantu babivuga. Je nubwa mbenda byumvise kuri wewe ubu rero witeguye wo mugabo wazo gutwara kuzoca ugenda mu Buyenzi. Mana mfasha. Mama muganga kandi kabazo kubera iki umugabo wawe mwubakanye mukabyarana abana atari we mukiriko? Je sije nabishatse kandi so yabishatse yarafuye je narafakaye. Umbabarire cyane. Ntacyo waruzi. Uba wumva bimeze gute kuba umumama arabuze umugabo ukarera abana wenyene hanyuma mu nyuma ukaronka undi mugabo? Ntibikubangamira kubera ko umuntu abumwe muri iyi si, urabyemezanya nanje? Umuntu abumwe muri iyi si nta muntu n'umwe basa, ndavuga mu mico. Mama muganga ufise uko uteye wewe, burya muri iyi si biragoye kubona umuntu ameze nkawe. Rero iyo ufise umugabo mwabanye hari gusanga mwari mubanye neza mu mahoro ariko mu nyuma ugasanga urose ntameze nk'uwo wari ufise, wewe uba wumva bimeze mu bisanzwe kugira birinde bishika urinde uja kundi mugabo wari warafakaye ubanza kuja ku mavi ukabisengera igihe kirekire. Ni inyishu y'Imana muri make. Imana itarakwishura ntushobora gufata decision yo kuja kundi mugabo. Abantu benshi iyo bamaze gupfakara bagira amahitamo bakavuga ngo nta wundi mugabo nzongera kuja ko ndashaka kwirerera abana. Wewe niye mpamvu yatumye wumva ushaka kongera kubaka? Je icyatumye nsubira kongera kubaka nuko nafakaye nkiri muto cyane. Nafakaye atana myaka 30 ndashikana. Wari ufite abana bangahe? 4. Koko wagiye kuba ko ufite imyaka 16. Ego niyo mpamvu jewe navuga ati kameme ndacari muto mubiri uracashaka uko nogenda nditwara nabi nufuma ndondera umugabo umwe tubana. Majambo make warondeye umugabo kubera ko umubiri wawe ukikugora? Neza cyane. Ariko muri abaganga iyo mibiri bagora nta kuntu iyo wumvise umubiri kugora ariko ibindi byose wikwije umuntu ashobora kuza akavuga ati jewe umubiri urangora rero mumfashe murabe ukuntu mubigenza kugira ngo umubiri ntuzisubire kungora hama nibereho ubuzima bwanje ndamahoro. Nuko nanje niyumvisemo ko nshaka kubana n'umugabo. Ahubwo ntiwobivirira kubana n'umugabo? None we Alvera nakubatse. None muri iyo myaka ufise ntiwifuza kubana n'umugabo? Oya sindatangura kubyifuza. Umugabo uzovyifuza? Kano kanya nje ndamusengiye kubaka nk'ubu ni kuri pressure. Bose barambaza none we nta mufiance ufise ubundi kuja kubaka nyene mba numva ari ibintu bisanzwe. Alvera ukora tubesha wewe. None unge nuri mwiza nkuko ubura umufiance gute cyangwa ndamuguhigira? Ariko kubaka ubwiza zibwo butuma umuntu aronka umufiance. Kino gihe ngo se byo barabana navyose ariko anyway ndamufise nariko ndafise nata. Sawa rero aho tuyagaduhuza. Ego. Mama muganga ni umukristo nkuko nabibonye. Twatuka turasirikira wambaye impuzu za chorale umenga uvuye kuririmba yo. Sanzo ndi muririmbyi. Urasenga? Neza cyane ndasenga. Ukaje muri chorale ukari? Neza nrinda kubibatsa abantu benshi hano hanze babazi yuko muri nk'abantu badasenga
niyo mugiye gusenga ariko hakuno ko guheza umugenzo gusa kubera ko muri Afrika twakuze dusenga ugasanga abavyeyi baraduhatira gusenga rero tukaca dukunda kuja gusenga cyane wewe benshi bakanabafata yuko muri abantu mukunda kuja amapfumu cyane kugira ngo mukundwe bikunde ibikorwa byanyu bitera imbere wewe umaze kuja nko ku mupfumu kangahe umufumu wa mbere maze kujya ko ni Imana yonyene yo mwijuru kandi ikindi nacyo nashaka kubamenyesha abakozi ba Rukundo TV bose n'abantu b'abakozi b'Imana harimo abadiyakona harimo abaririmbyi bose abakozi ba Rukundo TV bose barasenga Imana yo mwijuru ivyo bavuga ko abantu b'abakinyi b'amafilme bakunda kuja mu bafumu twege abo bafumu ntabo tuzi aho gukunda gusenga Imana abakinyi mubanye muri Rukundo TV urabazi ubuzima babayeho mu buzima busanzwe benshi n'inshuti zawe bose ndabazi kandi benshi turagiranira imigenderanire turagenda kugira amavizite ku mashengero aho basanzwe basengera Ciza baratubwira yuko yarafise umugore n'abana batandatu yego yarafise umugore ivyo abana navyo ntacyo ndabiziko murakinana na Nowera mukakinana na Nashu abantu benshi barakunda kubaza bati nivyo koko Ciza yoba yarabanye na Nowera na Nashu nubwo atabarongo icarimwe ariko akazara abana n'umwe byo bari Jenze umugore wa Ciza bavyaranye abana ivyo by'abana Nashu na Nowera ni vya filme nivyo muri filme mama murasenga mama muganga ndasenga byo tubwiye ego nukuri nivyo mabusanze ntibigeze baba ntibigeze babana nivyo muri filme tujya musazere ikiganiro cyacu mama muganga ndagusabye umbwire secret zibiri ukoresha kugira ngo ugume usa neza ntusaze mu gihe tuzi yuko abantu bamaze kuronka abana benshi bakagira urugo n'imyaka ufise wambwiye ko ufise imyaka 59 mu kiganiro twakoranye muri Rukundo TV baba ari abantu babatamakazi wewe ukoresha iyihe secret kugira ngo ugume urakaje bo secret nshobora kuba nkoresha ndikuramo ibintu byiyumviro ndikuramo umutima mubi nkaca nkoresha gufungura neza so kuvuga ngo mfungura ibintu byiza mfungura ibyo numva nifuza nk'ibiharage n'umuceri ibijumbu n'ibiharage ubugari bwa bigo n'uturengarenga niko gufungura neza kwiwanje niyo mpamvu ubona nsa neza uko uno munsi baguhitishijemo umugabo wawe n'abana bawe uhitemo kimusigarana uhitamo iki kareka abana ni n'urundi rwego nshuti yanjye umugabo w'umureka kagenda Alvera reka kunjira mu kigerageza oya nyene nyishura ati no hitamwo navuze abana n'umugabo uhitamwo reka shabana n'urundi rwego umugabo woronka n'abagabo 10 mugabo umwana kugira umuronke n'ikibazo nshuti yanjye mama muganga nk'ubu biramutse bishitse mukahokana n'umugabo wawe je kundi mugabo oya nta wundi mugabo je noja ku kabisa noca nigumira uko harira abana ni mama muganga twari turi kumwe muri Rukundo TV mwaramubonye muri umwobo w'urukundo bafise na filme shasha bariko gusora iryo filme tungu umwikomo ndayibutse n'umwikomo baranakimbagije muri lancement kirananira kandi navuye muhira na afishe nayisize no kuri stat ariko muri lancement carananiye CD irananira abantu baciye babona yuko wewe Alvera udakunda ibikorwa bya Rukundo TV utadukurikirana niko baciye babona nubundi sinabakurikirana kugira ngo nemeze abantu bamenye ko ndabakurikirana nabakurikirana nyene kubera ko muri jewe ndabakunda nkuriye kubakurikirana by'abantu nabo mafo nenda kubaza Alvera burya wewe amafilme yacu yose urayakurikirana kuri kwami kwera ndabikwishura inyuma ya kamera kuko ikibazo gikurikira ubwo mumbaze filime mumaze gukina ukuntu zingana ndabikwishura inyuma ya kamera yapo reka ndagusabe rero usozere ikiganiro cacu nije natanguye ni presenta nanje ndaguhaye ijambo usozere ikiganiro usezere ukurotire kujya uhora ubona dukurotira ibiganiro nawe bari kubikurotira ijambo ni rwawe Alvera wowe kurambwira nkurotire ikiganiro je sindi umujournaliste gusa ico nashaka gusaba abakunzi ba Sande Umoja nuko no basaba kuri ko bo bandanya bagira subscribe bagire commentaire hama n'abakunzi ba Rukundo TV ndabakunda cyane mubandanye mugira kwa kundi subscribe commentaire hama mubandanye mukurikirana
ibikorwa byacu dusanzwe dukora icyo nicyo mvuga ibindi nabyo ni yaruvera ko niwari umujournaliste sinomwingirira mu kazi. Ndashima Imana kubona warakijijwe ukakira agakiza usigaye uvuga amajambo makenya uzusengere naje kugira ngo ndabe yuko Imana yamfasha umunwa nkawugara nkuko nawe wawugaye. Urakoze cyane kuba duhaye akanya tukaganira. Imana iguhe umugisha, namwe turabakunda cyane. Ciao ciao.